uburongozi butangurira aho abantu baba, bakorera kandi bahura n'ibibazo vya misi yose. Mu Burundi, abahindura ibintu mu kibano bariko barishura ku vyipfuzo vy'abanyagihugu mu butwari bakoresheje uburyo bushasha. Guhera ku bitaro gushika mu bice bitandukanye, ibikorwa vyabo birahindura ubuzima bw'abantu mu kubera akarorero igihugu cose. The exchange participants typically engage in a wide range. Abitaba porogaramu zo guhanahana ubumenyi akenshi bitabira ibikorwa bitandukanye vyagenewe guteza imbere uburongozi, kongereza no gutahura imico itandukanye no guteza imbere ubumenyi bw'umwuga. Bimwe muri ivyo bikorwa birimwo amasomo y'inyigisho yerekeye uburongozi, ubudandaji, uruhara bw'abanyagihugu mu mibano hamwe n'iterambere by'umwuga. Hari kandi ibikorwa vyo kwagura imigenderanire birimwo guhura n'abandi bitabiriye porogaramu, abarongozi bo mu kibano, abarongozi b'imiryango n'abahinga bava mu nzego zitandukanye. Community leaders and professional from various field. Harimo kandi ibikorwa vyo gukorera ku bushake canke imishinga ifasha gukoresha ubumenyi mu buzima busanzwe no gusubiza mu kibano c'igihugu kibakira. Mu mpera harimwo n'igikorwa co gukurikira abari ku kazi canke kwimenyereza umwuga bishobora gukorwa biciye mu kugendera amashirahamwe, ibigo vy'ubudandaji canke inzego za leta bijanye n'ivyo umuntu akunda canke yigiye. Businesses, institutions that are related to their field of interest. The International Visitors Leadership Program or Mandela Washington Fellowship. Abitaba program ya International Visitor Leadership Program canke Mandela Washington Fellowship bararonka kandi ubunararibonye mu vyerekeye umuco n'ibidukikije bivanze n'ubunararibonye bwabo bw'umwuga. Mu bikorwa vy'umuco harimwo ukugendera inzu ndangamico, ahantu hafise amateka, ibigo vy'umuco canke kwitaba ibirori vyo mu kibano, ibiteramo canke ibirori vy'umuziki. Historical sites, cultural centers, or attending community events, concert or music. Baritabira kandi ibiganiro vy'imigwi hamwe n'amashirahamwe ategamiye leta akora mu bijanye no gucungira amazi, inguvu zisukuye n'ibindi, kugira baganire ku buryo bwo gushira mu ngiro impinduka nziza ku bidukikije n'ingorane bahura nazo. How they can make a positive changes to what Ivyo vyose hamwe biha abitaba izo porogaramu iyerekwa ryagutse kandi ryuzuye rya leta zunze ubumwe za Amerika, ribereka atari gusa ingene imirimo ikorwa mu mwuga, ariko kandi ribereka ingene politike, imibano, umuco n'ibidukikije bifatanye kandi bigira ico bivuze mu buzima bw'igihugu. Also social, cultural and environmental context. Hagati mu gihugu, Janvier MANIRAKIZA arima ibirenze vyimburwa, akomeza agateka mu kibano. Biciye mu ishirahamwe ryiwe Dreaming for Change, Janvier afasha imiryango ifise amikoro make mu kuronka amahirwe yo kwiga, kwiteza imbere no kumenya ubuhinga bwo kurima kijambere. Umugambi wa Mandela Washington Fellowship Program warahinduye ubuzima bwanje cyane, haba mu buryo professionnel, muri monde professionnel, haba mu buzima bwanje bwa misi yose mu kazi, kuko ibintu vyose banyigishije nize muri Amerika byose hatavuyemo na kimwe ndiko ndabishira mu ngiro ubu. Biciye muri Dreaming for Change dutangura dukorera mu ntara ya Bubanza, muri commune Mpanda, ahantu biti Butanuka. Niyo twatanguye dutangura n'imigambi yo gufasha abana bagwaye ingwara zo gufungura nabi. Twatanga ubuyi ku munsi, ubuyi bushobora kubafasha abo bana. Hama mu nyuma tuyumvira gushiraho imigambi ijanye n'uturima tw'igikoni, gufasha abavyeyi babo bana bashobora kuri mu turima tw'igikoni, abana bashobora gufungura imboga muhira. Ibyo byose tuko turabikora. Mu nyuma hacaza umugambi shigikiwe na leta zunze ubumwe za Amerika, baca baranshigikira ntanguza umugambi wo kuziganya no kuguranana ku bakenyezi, abavyeyi babo bana
rero ibikorwa birabandanya, batangura kuziganya, baraguranana. Ubu haciye imyaka ndwi tugeze ku bagore 1250. Abo n'abagore bakora ibikorwa by'iterambere, baja hamwe, bahura rimwe mu ndwi, bakaziganya, bakaguranana, hama ku mpera z'umwaka ugasanga bariko bagabura amafaranga arengeye imiliyoni 150. Armand IJIMBERE si umuntu afasha gusa, ni umuhinga mu gutegura uburyo akazi gakorwamwo. Afise imyaka irenga 5 mu buyobozi bw'amashirahamwe ategamiye leta, yaranashinze n'ishirahamwe na Sham Africa rihindura uburyo abagwayi bahabwa ubufasha mu bitaro mu kwitabwaho neza kandi ku gihe. I'm grateful to the US Embassy. Ndanezerewe cyane ku biro vya ambasade ya leta zunze ubumwe za Amerika i Bujumbura ku nkunga bampaye yo kwitabira iyi programme yahinduye cyane ingene mbona ibintu. Iyi programme yo guhanahana ubumenyi yaramfashije guhura n'abantu n'amashirahamwe menshi atera akanyamuneza hirya no hino muri Amerika. The exchange program yagize ico ihinduye cyane mu vyiyumviro vyanje no mu kazi ndangura mu Burundi. Yaramfashije kuronka ivyiyumviro bishasha n'ingene dukorana n'abanyagihugu n'ingene dukora ubuvugizi ku bibazo vy'imibano. Ivyo nigiye muri iyo programme cane mu bijanye no kwihaza mu biribwa, guteza imbere ugwaruka n'ubuvugizi ku bantu bafise ubumuga, byaramfashije guhindura uburyo negera ingorane nk'izo mu gihugu canje. Nk'akarorero, ibikorwa vy'abitaho gutanga no gukwiragiza ibifungurwa mu gisagara ca Kansas City byaranteye umwiyumviro wo kuraba ingene twotuma abagwayi bo mu bitaro vya leta mu Burundi babona ibifungurwa bifise intungamubiri, kuko ikibazo co kubura ifungurwa gihari cane. Ubu dufise amashuri y'akarorero uhereye kuri mu mashuri mato ku bana bo muri maternelle. Hari umugambi twatanguje myiza wa maternelle, aho abo bana tubigisha kuva kwa mbere gushika kwa gatanu, bakiga, bagakina, bagafungura, bakiga gucapa, bakiga kuvuga, bakiga ibintu bitandukanye, kuko turafise n'ibikoresho vyiza. Kandi abakunzi bacu muri Amerika bagiye badushigikira ibikoresho vyiza bifasha umwana. Umuvyeyi agomba kuja kurima, imbere ko aja kurima abanza kuzana umwana ku ishuri akamusiga iwacu akaja kurima, hama umwana agafashwa n'abakozi babishoboye. Rero uno munsi turafise amashure kuva muri maternelle ya mbere, ya kabiri, ya gatatu gushika muri primaire umwaka wa 4. Manda ya kera yari isanzwe ifise amashure 38. Ishure ryacu ryitwa Butanuka Community Academy. Rero Butanuka Community Academy rifise abana 225 uyu munsi. Nitwe twama tuba ba mbere muri ya mateste communale ryazi bwa mbere ibice 92%. Nukuri hariko abana tuko turagerageza kubafasha. Looking ahead, mu kuraba kazoza mfise imigambi myinshi yo kwiteza imbere mu kazi no mu buzima bwanje bwite. Mu kazi ndifuza gukoresha ubumenyi n'ubuhanga naronse muri iyi programme yo guhanahana ubumenyi kugira nshinga imigambi ishigikiye ku mugambi ugamije kwihaza mu biribwa no guteza imbere ugwaruka mu Burundi. Ndifuza gukorana n'amashirahamwe yo mu gihugu hamwe n'inzego za leta kugira dushire mu ngiro inyishu ziramba zifasha gukemura ivyo bibazo bikomeye. Ku rwego rwanje bwite nshimikije gukomeza kwiga no kwiteza imbere. Ndifuza gukurikirana inyigisho zo mu rwego rwo hejuru mu bijanye n'iterambere ry'imibano canke politike rusange kugira ndushirize gutahura neza ingene ubuvuzi bukora neza. Vyongeye ndifuza kwifatanya mu bikorwa vyo guhanahana ubumenyi, haba kuwuha impanuro canke uwuzironka kugira dufashe guteza imbere umuryango wacu. I hope to engage in mentorship opportunities both as a mentor and a mentee to foster growth with my community. Turafise n'umugambi wo gushigikira abana kugwaruka kugira ngo rubandanye gwiga mu mashure batafise ikibazo c'ingene bafungura, batafise ikibazo c'ama minervale, batafise ikibazo ca uniforme. Dufise abakobwa 70 mu mugambi twise mu Congereza Girls Rising for Change Scholarship Program.
rero Girls Rising for Change Scholarship Program ifasha abakobwa batandukanye bari muri secondaire mu mashuri yisumbuye, bava za Muramba, bava mu Buterere ya Bujumbura, bava ku Musenyi, bava ku Mpanda no mu Rugazi. N'abana bose hamwe 70, hama abo bana turabakurikirana, turabariha minerval, turabakurikirana, tukabaha ibikoresho by'ishure, hama tukabagirisha na renforcement, turariha bigisha kugira ngo baba renforcer muri ya makuru badatahura. Inkuru nziza muri abo bana nuko dufite abana babiri bashoboye guheza amashuri yisumbuye, ubu bari muri kaminuza ya Bujumbura. Rero mumva ko iyo ari intambwe idasanzwe. Hamwe n'ivyo twagiye turakora muri Amerika, iyo programme ya Mandela Washington Fellowship, nahuye n'abantu batandukanye, mpura n'abarimyi, hama mu Burundi ivyo tuko turakora muri Dream for Change. No musi turafise ishure ndimo tuko twigisha abantu kurima, ico no kwita sustainable farming, sustainable agriculture. Ivyo tuko turakora uyu munsi, hama tugeze ku miryango 50 iri mu iryo shure ndimo. Ivyo bikorwa n'ukuri novuga ko ubuserukizi bwa Amerika mu Burundi ngaha bwahinduye ubuzima bwanje biciye muri umugambi wa Mandela Washington Fellowship. Izi porogaramu zo guhanahana ubumenyi zitanga amahirwe ku bantu yo kubona ingene dushobora kuba twegereza ingorane zimwe na zimwe muri leta zunze ubumwe za Amerika, ariko kandi bakaganira n'abandi bantu bava ku mugabane wa Afurika no mu bindi bihugu vyo ku isi yose kugira bamenye ingene ibihugu vyabo vyigeze gukemura ingorane canke ibibazo vyihariye. Imisi yose ndahanura abitabira izo porogaramu zo guhanahana ubumenyi ko hari inyungu bashobora kuronka mu vyigwa no mu biganiro dushira mu ngiro muri leta zunze ubumwe za Amerika, ariko ico gikorwa ntigihagararira aho gusa, kirabandanya no mu mibonano n'imigenderanire bashobora kugumiza haba muri leta zunze ubumwe za Amerika, haba no ku mugabane wa Afurika no ku isi yose. Ku ruhande rwa leta zunze ubumwe za Amerika, ayo n'amahirwe yo guhura n'abantu bazotuma turushiriza gutahura umuco w'Abarundi no kumenya ingene Uburundi bwifata ku bibazo canke ingorane zimwe na zimwe. Ivyo bidufasha kuronka gutahura kurushirije ku bushobozi bwose bushoboka mu gukemura izo ngorane. Armand IJIMBERE na Janvier MANIRAKIZA barerekana ko ubuyobozi butava hejuru gusa, utangurira mu kibano bihagaze mu kwitanga no mu kumbona kazoza. Akazi kabo katwibutsa ko igihe ikibano citwararitse uburongozi nkorera abandi kirakira. Igihe abantu bafise imbona kazoza bagenderako baratera imbere, kandi igihe impinduka zitanguriye mu kibano cabo akamaro kazo karamara igihe kirekire.